Hello, turabaramukije mwese bakunzi ba chaîne ya YouTube yacu Inahe TV. Turongeye kandi kubifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe, mugirirwe neza n'Uhoraho aho mwerereye hose. Reka mbanze fata kano kanya ndagushimira wewe wese ubandanya udukurikirana, unezererwa kandi uhezagirwa n'Inahe twama dushirako misi yose. Rero ni musi turafite Inahe nkuko mwaba mubimenyereye ko igihe cose tuje hano tuba dufise Inahe. Nuko rero imbere yuko tubashikiriza iyo Inahe mudukundire gato tubaze tumira amate gato tubandanye turagarutse. Ego, nkuko namice kuyabwira rero yuko igihe cose tuje tuba dufise Inahe zitandukanye. Ariko imbere yuko mpakaze mwene data yashimye kudushingira Inahe ivyo Yesu yamukoreye, reka ndakwibutse wowe utaragira subscribe, mugire subscribe canke s'abone, hama iruhande ya subscribe canke s'abone ufyonde ugakengera kari iruhande, maze uze wama uwa mbere ushikiriza Inahe, uronka Inahe uwa mbere. Reka rero tumuhe kaze mwene data adushingira Inahe y'ivyo Yesu yamugiriye kazi. Shalom la famille, Yesu ashimwe. Nitwa Arsene Mugabo, ndi umujene nkaba nagomba nshima Imana, nshimire ukuntu yankuye mu mwiza anzana mu muco. Nkunda uno mwanya w'Intahe kuko namenye neza mu bintu Satani agwanya, mu bintu Satani adasuporta, ntakunda ko abantu bashinga Intahe. Kuko iyo dushinga Intahe twerekana ububasha Imana yadukuye mu bintazi, twerekana ububasha Uhoraho yadukuye aho twari tuboshwe, twerekana ububasha bwadukuye mu bitagira ikimazi, Uhoraho adushira mu muco. Amen. Bon, nagomba nshinge Intahe. Jewe nakuriye muri famille ikijijwe, hama nanje nkizwa muri 2012, hama muko gukizwa kwanje nabayeho igihe kinini narakijijwe, mugabo comportement ari zazindi nyene atana kimwe cigeze gihinduka. Hama ivyo ndabibamwo mugabo muri jewe igihe cyo gusenga narasenga dimanche, amalouange, amaserire nayajamwo, mugabo nari mfise umutima wo gutinya Imana. Comportement naho zitahinduka muri jewe, Imana yampaye kuyitinya, kumva ko mfise igitinyiro c'Imana, numva ko nshaka gusenga, ivyo bitwa prière personnelle. Ndibuka ko mu ndwi ntihabura umunsi umwe ngira prière personnelle. Nivyo sinavyumva, narabikora, ndanababwize n'ukuri sinanasoma n'ijambo, mugabo ndakubwire ko nagenda nkumva ko nshaka kugira prière personnelle, atani ijambo nsoma, nkaja imbere y'Imana nkasenga nkashima Imana. Ivyo biraba mugabo muri jewe naraba comportement yanje n'abandi bajene badakijijwe, nkabona comportement zihakwa gusa, nkavuga none ko tagihushane terme mvuga, uburyo nitwara, difference ibintu umuntu apostinga, ibintu vy'abajene namwe murabizi, nkaraba nkabona vyose nico kimwe. Mugabo biguma muri jewe, tuvuga mwami none je nzokizwa neza ryari, nshike ku musaraba. Hama igihe kirahera muri me mu mwaka uheze niho natangura kuja imbere y'Imana, ndavuga mwami nkoresha ico wampamagariye. Ndazi ko gukizwa kwanje sinakijijwe ngo bibe impfa gusa, nakijijwe kugira ngire iyindi impact, nkoresha ico wampamagariye. Ndaje imbere y'Imana, ndi umuntu akunda social media cyane,
ndayihagarika abantu bari proche yanje baca bavyibuka ndayihagarika nkaza ndavako nkamara insomere ntari kuri WhatsApp nkayigarukako nkayigarukako juste nabikora kubw'Imana juste nzi imbere y'Imana ndonka umwanya neza wo kuvugana n'Imana atakinsamaza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inshumbusha nzi ibyahebwe n'ibyo birimwo ndaje imbere y'Imana ngiye imbere y'Imana nyarukije intahe muri December niho navuga nti mwami ubu turi mu mpera z'umwaka mwami shaka kugukorera mwami shaka kukuvuga hama ndirimbura kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twirimbure nitwe twiyizi ndirimbura ndibaza none Arsene nigiki kikubuza gukorera Imana ndibaza ama question ngira isoni yuko abagenzi bazontwenga 2 mfise isoni yuko abagenzi bazompeba ndakunda abagenzi 3 babakobwa b'abagenzi banje bazompeba urumva abakigijwe n'abajene baca bavyumva kuko iyo ukigijwe n'umujene abandi bajene bavuga uko bono urasarisha uravyumva nivyo natinya ko bambwira kandi gatima karagaruka ndavuga nti abo bagenzi ntinya guheba n'uhoraho yabampaye kandi uhoraho niwe ashobora no kubanyaka nubwo butumwa naho ntobuvuga uhoraho wenyene niwe ashobora kubanyaka mugabo ico sico gikorwa ciwe ngira geste mu vyumve mu buryo bw'impwemu ngira geste yo kubarekura nkurikira ico Imana yampamagariye kuba amen sinzi ko mucumva kino kintu narabaretse ndavuga mafu abagenzi hariya hamarika nkurikire nkizwe neza mbu umusore mwiza akijijwe mbu umusore mwiza atishushanya n'ivyiki gihe mbu umusore mwiza atagira ukwipfuza k'ubusore amen mpindukirira umwami ndavyibuka c'était le 22 décembre ndavyandika no kuri statut umutima wanje ubabaye numva ku mutima mvuga ni mwami ndakeneye kuba ico wampamagariye kuba ijambo nahagaze ko cyane riri muri Esayi 43 mvuga mwami hari ico wampamagariye hari ico wandemeye ndazi ko mfisa igiciro mu nyonga zawe nkoresha ico wampamagariye hama ndavyandika kuri statut abagerageje kubikomanta ndababwira mwebwe nimufatire izo screenshot muze muzinyereke next year numva mfise ubushizi bw'amanga muri jewe vuga nti mwami nkoresha ico wampamagariye je dois kubikora ndazi ko ubuntu buhari ntegerezwa kubikora mu izina rya Yesu ndaje imbere y'Imana cafata ikindi gihe ciza cyane cyo kuja imbere y'Imana nshaka kuyimenya amen ndaje imbere y'Imana ngi imbere y'Imana namaze ukwezi kose ndi imbere y'Imana mfise jeûne prière na telefone nayiretse hama ora avugana nanje janvier iratangura hama janvier itanguye sinarinzi ibizokurikira hama ora avugana nanje kuvuga ubutumwa kuri social media kuvuga Yesu kumwamamaza kuri social media kuri Instagram kuri Facebook avugana nanje abivugana ko nanje hama ndabitangura sinarinzi ukuntu bizogenda sinarinzi mbega nzokorera uhoraho gute ntavyo narinzi hama ndafata block note iyo minsi yose amezi yose narimaze iminsi ndi imbere y'Imana ntangura kwandika ivyo nabonye ku Mana ntangura kwandika ivyo ivyampezagiye igihe nari imbere y'Imana ndandika kumva ivyo ndiko ndandika nivyo bizovamo ubutumwa bwiza kumva ivyo ndiko ndandika nivyo bizovamo kuvuga Yesu amen hama ntangura gupostinga ama video y'Imana ntangura kuvuga ubutumwa ntangura kuvuga Yesu uko ntigeze ndamuvuga
ubutumwa bwiza ntibwantera isoni nk'uko Pawulo avuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko ngo ni ubushobozi buzanira uwizeye wese agakiza. Amen. Hama ntangura kuvuga Yesu uko, hama ba bagenzi nari nzi ko bazompeba, ba bagenzi nari nzi ko batasema nibo bagenzi banyandikira ati bro keep it up, bro bandanya, bro courage, bro video zawe turazibona, imbere ni heza, impembo yawe iri mu ijuru. Urumva ntimushobora kwibaza ukuntu gukorera Imana ari byiza. Ico nari mfitiye ubwoba, nari mfise ubwoba ko abagenzi bazompeba, nari mfise ubwoba ko nzohebwa, nzotabwa. Kumbe vyari bihendo vya Satani yari yandemyemwe ko atanumwe azompa nigwere, atanumwe azondamutsa, atanumwe. Kumbe vyari bihendo vya Satani. Nico gituma Bibiliya ibivuga neza ko Satani ni umubi, ni umubeshi, ngo nta kindi camuzanye atari kwiba, kwica no gutikiza. Atwiba uwo mwanya wo kuvugana n'Imana, atwiba ico kuba, ico Uhoraho yaduhamagariye kuba hano mw'isi. Umuntu umujone mwiza, etape ngeze ko ndayishimira Imana. Ntaho nigeze ndamukunda Uhoraho gusumba nk'ubu, ntaho nigeze mvuga ivya Yesu gusumba nk'ubu. Ubu ndasoma ijambo ry'Imana. Kera narasenga nagiye prier personnel, ntasoma Bibiliya. Satani yari yandemyemo amajambo ambwira ko ntazi gusoma Ikirundi. Amen. Mugabo ivyo vyose n'ibihendo. Ego niyo nta yanje. Nawe no guhanura ubutumwa bwiza ntibugutera isoni. No guhanura nimba hari byo Satani yakuremyemwo akubwira, akuhendesha biciye mu vyiyumviro, akubwira ngo iki ntacyo ushoboye, iki wewe ntibikubereye, iki nta wohezagira. Nanje sinarinzi ko ari wono, nanje mu vyiyumviro vyanje sinarinzi ko ari wono hezagira, nanje mu vyiyumviro vyanje sinarinzi ko hari uwo nobwira ubutumwa akabwumviriza. Mugabo ndashima Uhoraho ko yadutoranije, si kubw'inkomezi zacu, si kubwo ubwenge bwacu, nuko Uhoraho yadutoranije n'ubuntu bwiwe. Yatwiyumviriye kuva kera. Nta kindi. Uhoraho ni umuvyeyi mwiza. Iyo niyo ntaye yanje nashaka kubashingira. Uhoraho abaha umugisha mwese. Ntutinye gukorera Imana kubera ngo abagenzi bawe, ntutinye gukorera Imana kubera uvuga ati ngo bazompeba, ntutinye gukorera Imana uvuga ati abakuzine, abakuze muri famille bazontwenga. Korera Imana kuri ivyo bike uzi, korera Imana kuri ayo maverse make uzi. Ayo nyene Uhoraho niyo azogwiza akaba menshi, akaba muri wowe wagwiriye. Amen. Iyo niyo ntahe yanje nashaka kuba encouraging uno munsi. Uhoraho abaha umugisha. Amen. Imana ni nziza, Imana igira neza, Imana ituba hafi, iratwitayeho ko buke ko bwije. Urumva yuko mwene data Arsène yarakijijwe, mugabo comportement canke imyitwarariko yiwe kubaho ntiyari bwahinduke. Nubwo yarakijijwe yanja mu misa nk'uko bisanzwe agasenga, mugabo akumva yuko bitarahinduka. Mugabo hamwe nuko yari yumva ko bitarahinduka, ikintu coco yarafise, yaratinye Imana kandi yarubaye ibintu vy'Imana. Mu nyuma araheza asaba Imana ngo imugorore, imugirire neza. Nuko rero murumva yuko Arsène ubu ari bimeze neza. Yesu yamushoboye kumurongorera mu nzira ziwe. Nuko rero nawe namba umeze nk'uko kwa Arsène, ndaguhamagariye ko kwegera Imana ukayibwira vyose, hama nayo izo kwitaba ikugirire neza. Nuko rero Arsène turagushimiye cane kubona waraduhaye akanya kugira ngo udusangize byose wagukoreye. Imana y'umugisha ikuduhezagirire. Reka rero ndagushimire nawe wese wari wadushimye kudukurikirana. Reka ndagusabira umugisha, hama ndakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Mugabo namba nawe ufise naye wowe ushaka kudusangiza, ushobora kutwandikira kuri email inayezayesu@gmail.com
gmail.com. Tuzoheza natwe tukwakure udushingire nawe ivyo Yesu yagukoreye. Hama nawe utari bwagire subscribe canke s'abone, kandi kwibutsa ugire subscribe canke s'abone. Hama yande subscribe canke s'abone haragakengeri weze ugafite ndeko kugira ngo uze wamu wa mbere uronka inayi zacu. Reka ronda bikibanure ndabifuriza umugisha n'amahoro bikomoka kuhoraho Imana yacu. Bibabe ko Imana ibagire neza mu vyanyu no mu banyu naho ubutaha. Bye bye.